umuryango wahiye ni umuryango wo kwa Ndabahinyuye bagiye bakurikiye uwitwa Ndabahinyuye Diomede akaba ari icegera c'umukuru w'umugambi muri komine Mugongomanga. Hari kuwa gatanu itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene. Ukuvuga rero twebwe nk'imvukira za komine Mugongomanga yabaye inkuru y'agacamugongo twumvise umuryango w'umuvukanyi wacu waturiwe ubwoko bw'ivyiyumviro vya politike. Haturiwe inzu abamwo, haturirwa inzu ya mutoyi wiwe nawe nyene asanzwe yubatse, hanyuma haturirwa n'indaro z'inka zishikandwe n'imbuto umuntu yarazi ko azokoresha mw'irima riza. Imbuto zarahiye, ivyo mu nzu vyo byose n'umunyota, indaro z'inka n'umunyota. Ariko tugashimira cane imvukira zo muri ako karere kuko bukeye kuwa gatandatu ibikorwa rusange babikorera abanyene. Ni ibintu bibabaje cane kuko umuntu aturirwa ivyiwe kubera ivyiyumviro vya politike nta muntu n'umwe yobishigikira, baba abo tutari kumwe muri ibi vya politike, no kuvuga abo dusanzwe tudacuditse abakeba n'abandi, nta n'umwe yoshigikira yuko umuntu ashikaho aturirwa yicurwa ko ari ubucankuriya. Uno munsi ubonye abantu bariko batera amabuye, abantu bariko barazibira amabarabara, biraboneka neza yuko ari abanyepolitike bariko bakora kugwaruka rwacu. Jewe rero nk'umuvyeyi ndabazwa n'ugwaruka uno munsi rutariko ruriga, ndabazwa n'ugwaruka uno munsi ruriko rukora ibikorwa bishobora kuzorukorako no mu buzima bwabo, kuko umwana yubahuka kuzibira ibarabara, umwana yubahuka gukora ibidakorwa, ntawuzi ko bitazomukorako no mu misi ugasanga yamenyereye noneho yaheze. Igihe vyatanguye itariki 26 z'ukwezi kwa kane bavuga ngo bariko biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Mbega none inyishu y'ico kiringo ca gatatu iri muri iri barabara, iri mu guturira amamodoka, iri mu kwica abantu ataco bazize? Reka turabe ingene ibi bintu abana bacu bivamo.